Nitwa Irakaza Linda. Nitwa Francine. Nitwa Kwizera Ines. Nitwa Alan cyangwa Ale bivana n'ingene ushobora kumpamagara kose niko nitwa. Je nitwa Bizimana Khanova ariko benshi bazi ku izina rya Gasongo Mugamba gutyo. Bakunzi ba Stanislas TV muraho meze neza murakomeye. Nkuko mubibona kuri micro ni Linka Ishimwe, kuri behind camera ni Fernand. So uyu munsi tukaba twatembereye muri iki gisagara cacu ca Gitega tubaza abantu abo duhura abatwemerera tubabaje ko kuri rya ndirimbo ya Mona Warda shasha nitwa Suko. Campus Record. Stop with your time, yeah. Oh my boy, stop with your time, yeah. Stop with your time. Listen to me, CG Donc tubabaze ico bayumvako nkuko mubizi wowe utaragira subscribe ihutugire subscribe ntucegwe mgenzi ntucegwe gira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu komeze kubitora ukomeze kuvyakira kubikomeze kugushikira ntihagiye gucika gira share gira comment kugira ngo tubwire ibyo wabonye ugiye utubwire ukuntu wabibonye ko turazi ko tutatamba twirarera bien sûr. So merci beaucoup ntibigucike. Wiyumva umengo urarenze abakobwa bose n'abawe. My friend, let me tell you this not truth. Money talks but can I buy everybody. So Linda umeze neza none? Je meze neza namwe. Ego natwe turashima hama twashaka kubaza akabazo gatoyi cyane. Hariho umuskobwa yitwa Mona Warda dusanzwe tuzi ko ari umustar aririmba abikora akari ibintu byiza cyane. Usanzwe muzi? Ego ndamuzi. Aramuzi. Hariho indirimbo shasha tubonye muri iyi minsi indirimbo yitwa Suko. Suko, suko zondonga suko. Suko, oh yes in this lake queen Suko. Ugaje kumva Suko uri kurayumva yose ukuntu igenda. Suko wayavuze Suko. Kubera amfata yashatse kugira umuhungu ati Suko ameze uko umuhungu yari yibaza kameze siko ameze. Safi sana. Nka kujya kuntu hajya nyine habana ndaza rayizi kujya kuntu wabonye umutipe yakamutraga tubibaza ko yakamutraga akamuha ikado y'imodoka umukobwa muzi bakamurabisha inyuma nkari hajya urumvira ko ijya modoka ye gucika. Biravana n'umuntu abantu ntituremwe kumwe turatandukanye me yari hagaze ko nk'umukobwa kwera umuhungu yamuhaye ibyo ashaka me nta rukundo yari amufitiye. Wewe no kuvyumva? Ego je no ndavyumva. Ari nka wewe ariko bigenza gute? Dufatiye ku rukundo usanzwe ufise muri wewe. So hajya tuvuga yuko ari Mona Warda yameze kujya ko yaravuga ati counter ifise competition ntagira. Bank account ndafise competition singira. Nije nigejeje hano suko bigenda genda babwire. Hano kuvuga nta kintu do special uzumuzanira ari nka wewe. Bigenza gute umuntu aje kuzanira ibintu biboneka naho ubona atanu kunda afise encore plus akaguha ikado y'imodoka mu bintu dusanzwe tuze ko ari ibintu biriye. Ayona na je kuri jewe ahubwo umukobwa ndamushigikiye cyane kubera abahungu bubu ntakwere ku rukundo ahubwo ajana ibyo aguhamana kugira nawe umuhe ibindi. Ushatse kuvuga yuko naho yari kuguhijya modoka nawe gucutera agwaye contact nawe gucutera wigiye. Je nashangenda vraiment atarukundo afite ntayo gutora. Aya muravyumva na twibutse tubwiye twago Linda na Linda aratubwiye yuko ashigikiye Mona Warda nta bintu biri special yoza atora ngo ni kubera ngo muzaniye ucibona na so reka tugushimiye cyane Linda. Ego murakoze nawe. Urakoze cyane kutwakira no kutwemerera kuyaga nawe. Nawe murakoze. Merci beaucoup. Francine meze neza? Ego. Urakomeye? Usanzwe ubanga hanyine mu karere? Ego. So reka tukubaze Francine wewe ijya indirimbo y'umustar kazi yitwa Mona Warda uramuzi? Ego. Ego hariho indirimbo shasha aheruka gusohora yitwa Suko. Uramaze kuyibona? Ego. Reka tukubaze akabazo kamwe. Ugaragaje kumva kwanza nkuko uyizi ugaragaje kuyumvira kuyibona no kuyiraba ukayumvirako wumva ko yayisusuka kubera yashatse kuvuga yuko atari uko baturya. Safi mwavyumva ngo suko baturya ico nico yibona mu Francine suko baturya ubivaye ko yari suko baturya kubera iki
baturya bande bajya sinawe abahungu muravyumva ngo abahungu suko muturya muravyumva. So Francine warabonye ukuntu ujya mu kipe yamuhaye kado y'imodoka umwana muzima na Warda arayirahira no kunayiraba arirengana ari nka wewe vraiment ijya modoka ari kuyicika umengo je niyo ncika nawe taruko muturya ijya modoka niyo kumucika. Francine merci beaucoup arakoze cyane. Stop with your time, yeah. All my boys, stop with your time, yeah. Stop with your time. Listen to me, stop with your time. Ines kandi wewe umengo uvuye gusoma. Ego. So Ines umeze neza none? Ego. Urakomeye? Ego. Ines, donc uyu munsi turiko turavugana ku kintu c'umustar yitwa Mona Warda. Wewe umuzi? Ego. Hariho indirimbo aheruka gusohora muri iyi minsi, indirimbo twabonye yuko yari ryoshe cyane, indirimbo yari isa neza. Me ikibazo mfise ca mbere yayiswe suko. Wowe donc uramaze kwibona? Ego. Wowe ugerageje kuyumvira ni kubera ko yayiswe ngo suko. Yashatse kugira ntavuge suko baturya. Aho uravyumva koko atubwiye yuko Mona Warda yashatse kuvuga yuko atari uko baturya suko baturya koko bande abahungu cyangwa abakobwa. Safi urumva abahungu cyangwa abakobwa suko mujyana muye muvyumva none we nani koko ugerageje kuvyumvira ubibira wewe nkijya modoka twabanyamuhaye vraiment no atari uko baturya ijye modoka twabanyamuhaye akaca yanko kuri we vraiment wari kwigenda oya kwera wowe nawe ari kuca wirengana ntuyemere nari kwiyemera nyine bukebuke. Safi ariko kuma yayemeye natari ko baturya ariko kuma yayemeye koko urakaze cyane koko. Yego nawe murakoze. Urakaze cyane sha. So ale ikibazo nashaka kubaza nkuko ndagusanze ngaha iwanyu sha twako turi kuri sije y'indirimbo shasha ya Mona Warda ubuyizi. Ya ndayizi cyane. Ego ni indirimbo ya Mona Warda isohotse muri iyi minsi yitwa suko ndibaza urayizi. Ya ndayizi. wiyumva umengo urarenze abakobwa bose n'abawe. My friend, let me tell you the sad truth. Money talks but can buy everybody. You saw me on Insta urashima bikundari yakwifata. Wiyumvira ko yayiswe suko kubera kino vuga yashatse guha Valere ngira urukundo nibaza ko aciye yashatse guha Valere. Okay muravyumva yashatse ka Valere umukobwa ariko tugerageje kwiraba Alan turabona yuko vraiment yarashizemo nakantu ko kugara sinzi ko wabibonye. Ya yaragerageje kugara gusa hajya aradekonye ukuntu yagaye aje kuko hari gihe umuntu yakaraguha impano nka zijya ziri mu ndirimbo birekana ko rimwe rimwe bagukunda. Wowe rero uvuga yuko hajya naho yamugaye ko yaramukunda. Ya kuko nta muntu yo guha kado par exemple nkuko ujya yamuhaye imodoka abakwanga. Wewe ugerageje kuraba Alan hajya ujya muhungu ibyo bintu byose yamwereka kwari urukundo cyaye ko ari kujya Mona Warda yivuga yuko ashatse gushira imbere ibintu umugabo atarukunda afise. Ya erega urukundo nirwo ruzana ibintu kubera ntiyari kumuha bijya bintu atamukunda ahubwo yari ihenze gose. Wari nkawe nk'umukobwa mwamukunda cyaye wowe umukunda wowe muri kado nk'ijya. Ya je ndamukunda noyimuha kuko namukunda nta nomo. Urisi? Ya imodoka nyene ukazana kontaye ngo voilà. Kuko iyo umuntu maze kumuha umutima nta kibuza ko utuma n'imodoka nibirenga imodoka wimuha. Urakoze cyane Alan. Murakoze namwe. Merci beaucoup. Merci vous. Mana mahera araryoshe ariko kuri nje si byose nimba ushaka by'ukuri shira urukundo imbere ya byose. Mugamba wewe urazi jeune urazi umustarkazi tuzi cyane abikora bigacika abikora neza yitwa Mona Warda uramuzi. Ego ndamuzi cyane gose. Ego je ndamukunda cyane kwe. Safi sana. So hariho indirimbo shasha iruka gusohora indirimbo yitwa suko urayizi. Ndayizi. Uriko uravyumvira neza basha Gasongo uriko uravyumvira neza uriko urayiraba ijya ndirimbo kuntu imeze numva yuko bayiswe suko kubera je ijya ndirimbo yarangyoye cyane mbere wanashaka ntaranavuga ko na byinshi nanomeje yuko ari indirimbo irimwe abantu urabona hari umuntu ashobora guha ibintu rero gusa urazi kurusi kwikira amaronko ariko ofete ndiko ndiyumvira
harya umuntu ashobora kugukunda ariko atari uko yaguhaye ibintu gusa ukabona uti bimeze kugusa sabi sana muravyumva n'umufanzi we kandi umva injya ndirimbo yacu tutayimbaza arayizi none Gasongo wowe ige histoire yashatse kuvuga muri injya ndirimbo uyibona gute wewe kujya kuntu yavuze ati suko yani suko babigenza sinzi ko yazize kuvuga suko batraga sinzi kuvuga sizo ukuntu byumva gute suko bigenda genda ubabwire mu bisanzwe mfatiye ko twese turabarundi uraza amaronko menshi aziba amatwi ngombye kumwereka nti imodoka ndahise ngaho ngombye kumwereka nti jewe ndi umuntu akomeye cyane usanga nawe aciye azanwa n'ivyo mfise ntazanwe na kwa rukundo cyahubwo no bishya mu bikorwa nkabwira nti buryaye imeze kubuyi nawe cyo yibona donc ushatse kuvuga yuko si munawade kuvuga ati suka ahubwo nawe uvuze ati suko babigenda suko abakobwa mwe muraduhenda babahenda gute umukobwa mu bisanzwe ashaka kuza akakwereka nk'ubu nkayo burabona ukuntu umeze ukaza ntwenga acavuga nti ukaje usanga no kuboko nariko ndiyagaza ino ncenda koza nakuyagaza himbere umva nawe mwijambo rimwe nawe uramushikiye ati suko mu gihande cy'abakobwa suko no mu gihande cy'abahungu suko bivanye n'ukuntu umuntu yaje safi sana muravyumva ko nza Sanisa TV muravyumva mwe wese mwumvise itiyumvira fise kuri ndiyo ndirimbo reka tugushimire cyane Gasongo murakoze reka ndamusabe rero umukunzi wacu turi kumwe umugenzi wacu abibutse nawe ababwire subscribe kuri channel yanyu channel yacu dusangiye twese reka ndagusabe rero Gasongo ubwire abakunzi ba Sanisa TV bagire subscribe abakunzi ba Sanisa TV bagire subscribe murakoze ego bakunzi ba Sanisa TV reka tubashimire tukibutsa utagize subscribe ukigira subscribe ugire na comment ubwire ukuntu ikiganiro cyacu wakibonye hama ugire na like ugire byose merci beaucoup Sanisa